Mbega waruzi ko igihugu c'Ubushinwa coba carigeze kuba ari igihugu gikenye cyane mu bihugu byo kw'isi? Waruzi ko igihugu c'Ubushinwa coba carigeze kuba ari igihugu kivugwa mu bihugu vya mbere bikenye kw'isi? Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kivuga ku iterambere ry'igihugu c'Ubushinwa. Ndababwire aho ryatanguriye, ndababwire umwaka byoba byaratanguriye ko kugira ngo igihugu c'Ubushinwa kibe igihugu ca rutura cuno munsi. Nukuvuga mu myaka imbere y'igihumbi kimwe n'amajana 970 igihugu c'Ubushinwa cari igihugu gikenye cyane, igihugu gifise abanyagihugu bakenye cyane gusumba ibindi bihugu. Bavuze bati top 10 y'ibihugu 10 bikenye vya mbere kw'isi, igihugu c'Ubushinwa naco caza muri ivyo bihugu. Gumana nanje ndaje ndababwire ukuntu igihugu c'Ubushinwa catanguye gutera imbere. Nabateguriye impamvu zitanu zatumye igihugu c'Ubushinwa citwa igihugu c'Ubushinwa cuno munsi, zatumye igihugu c'Ubushinwa gitera imbere kikaba igihugu c'igihangange. Ariko rero inyuma yaho si impamvu zitanu gusa, hariho iyindi impamvu imwe nza kongera ko imbere yuko mpeza kino kiganiro, nayo ndayibabwire iri mu vyatumye igihugu c'Ubushinwa gitera imbere. Ukaba n'umushasha urahawe ikaze, ugire subscribe niwaza gukunda kino kiganiro, ubonye kigomba gihere uze kugira like, ugire like, hanyuma uze kuduha na commentaire utubwire kumbure muri zino mpamvu zitanu hari ivyo wewe woba uzi twebwe tutazi tutashoboye kuvuga, kugira ngo ubisangize abariko barakurikira runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Uraza no kugira partage kugira ngo kino kiganiro gishikire benshi bashoboka. Reka tumira amateka toya rero ncenza ndababwira izo mpamvu zitanu zatumye igihugu c'Ubushinwa citwa igihugu c'igihangange uno munsi. Turasubiye kubaramutsa sangwa ikaze mw'idonido rero rya kino kiganiro. Nemereje kubibabwira uyu munsi nabateguriye impamvu zitanu zikomeye zatumye igihugu c'Ubushinwa gitera imbere giharugwa mu bihugu vy'ibihangange. Nababwiye yuko igihugu c'Ubushinwa kera cari igihugu gikenye, igihugu gifise abanyagihugu bakenye cyane. Ugiye muri top 10 y'ibihugu bikenye kw'isi, igihugu c'Ubushinwa naco carimo. Muti rero iryo terambere ry'Ubushinwa ryatanguye ryari? Iterambere rikomeye cyane ry'igihugu c'Ubushinwa ryatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 978. Ico gihe ico gihugu c'Ubushinwa cari kirongowe n'umupresident yitwa Deng Xiaoping. Uwo niwe yararongoye igihugu c'Ubushinwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 978. Imbere yuko Shinwa kiba igihugu gikomeye n'abantu benshi bari mu bukene, nkuko naye nabivuze, abantu benshi, la population chinoise yari ikenye cyane, cari igihugu giteranye agahinda. Ariko uyu munsi kikaba ari igihugu gikomeye cyane. Ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 978 batanguye reforme economique, guhindura ubutunzi bw'igihugu. Muti ivyo navyo vyagenze gute? Ivyo Shinwa yahinduye kugira ngo tangure gutera imbere, Shinwa yemeye ko amasosiyete yo hanze aza mu gihugu gukorera mu gihugu ca Chine. Yaremereye abanyamitahe kuzana imitahe mu gihugu c'Ubushinwa, bazana amafaranga menshi, bazana amasosiyete mu gihugu c'Ubushinwa, hanyuma iterambere riratangwe. Rero ico ni kimwe mu vyatumye Ubushinwa bugera aho ubugeze uyu munsi. Aho niho havuye rero amakampuni, mu gihe leta yari yemereye abanyamahanga kuzana imitahe mu gihugu c'Ubushinwa, aho niho havuye amakampuni akomeye cyane, amakampuni azwi cyane kw'isi yose, ni kampuni yitwa Apple canke Apple. Iyo ni kampuni riteye imbere cyane, kampuni izwi kw'isi yose. Hariho n'indi yitwa Nike, ngira ngo murahora mubona n'impuzu usanga zanditse ko Nike, cyangwa ugasanga ibintu bitandukanye vyanditse ko Nike. Iyo nayo akaba ari kampuni imwe ikomeye mu gihugu c'Ubushinwa, yatumye Ubushinwa buhaguruka mu iterambere. Hakaba hariho n'indi ya Samsung.
Samsung murayizi, ni sosiyete ikomeye cyane ku isi yose, kandi murabizi, muramaze kubona haba ku matelefone canke haba ku bintu bya electronics usanga byinshi byanditse ko Samsung. Iyo ni kampuni ikomeye cyane yoba yaratumye nayo igihugu c'Ubushinwa kigera aho okigeze. Ayo masosiyete yarubatse factory menshi mu gihugu c'Ubushinwa kubera abakozi bari bazimbutse, abakozi bari baroshe kuboneka mu gihugu c'Ubushinwa. Ni naco gituma ayo masosiyete atatu narimeje kuvuga, iryo rya Apple hamwe na Nike, Samsung, barashoboye kuca bubaka factory menshi mu gihugu c'Ubushinwa kubera bari barose, kubera muri ico gihugu abakozi bari bahendutse canke bari bazimbutse, bari boroshe, bakorera amahera abayabaye. Ivyo vyatumye imiliyoni y'abantu bashobora kuronka ivyo bakora, bashobora kuronka akazi mu gihugu c'Ubushinwa. Ikindi naco, barashoboye kubaka amazone y'ubudandaji, barubatse ibisagara byihariye, inganda. Nko mu Burundi twavuga nka quartier industriel hajya mu Ngagara, ngira ngo murabona ko ari ama industry. Bobo rero baciye bafata bubaka ibisagara bikomeye byihariye, inganda, ibisagara birimo ama industry. Harimo nka Shenzhen, ico ni gisagara gikomeye cyane, kirimwo ama societe menshi. Hanyuma hakacabo ni gisagara kica Shanghai ngira murayizi mu Bushinwa ko ari gisagara gikomeye cyane, gisagara kirimwo naco inganda canke kirimwo ama industry. Nk'akarorero, Shenzhen mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 980 cyari agasagara gatoya canke akaji gatoya, wari umuji mutoya wari wahariwe abarovyi. Ariko uyu munsi akaba ari umuji muniniya cyane, umuji uzwi kw'isi yose. Gushika imbere cyane mu nganda, Shinwa yahisemwo kuba uruganda rw'isi yose. Ibintu byinshi dukoresha hano muri Afrika, hano iwacu, ngira ngo murabona yuko usanga biba byanditse ko made in China. Murumva yuko Ubushinwa bufise inganda zikomeye cyane, inganda zikora ibintu byinshi. Nico gituma ngahanye bavuze bati Shinwa yahisemwo kuba uruganda rw'isi yose. Ni kubera igihugu gikora ibintu byinshi cyane kurusha ibindi bihugu. Ni nayo mpamvu Ubushinwa ari bwo ubwa mbere mu bintu vyerekeye ibintu vy'inganda kw'isi yose. Kubaka infrastructure, ico naco nyene nari nagishizemwo, coba kigira nka kane muri vya bindi vyatumye Ubushinwa bugera aho bugeze uyu munsi. No kuvuga Ubushinwa bwashoye amafaranga menshi mu mihanda, no kuvuga mu mabarabara, no mu mabarabara y'amatereni, amabarabara ya gari ya moshi, no mu maporo, mu bivuko, hamwe no mu ma airport, mu bibuga vy'indege. Ivyo bintu Ubushinwa bwarabishizemwo amahera menshi, kuko navyo ivyo nivyo bituma development y'igihugu ishobora kugirane, ishobora kuboneka. Rero ivyonye Ubushinwa bwarashoboye kubikora, bwarubatse amabarabara, bwubaka n'amabarabara y'amatereni, burubaka ibibuga vy'indege, burubaka n'ibivuko. Ivyo navyo bikaba ari byo bituma igihugu kigira ubudandaji bworoshe cyane. Hanyuma reka nze ku kintu ca gatanu, bashoboye gushira imbere indero hamwe n'ikoranya buhanga. Ubushinwa bwashoye cyane mu mashure hamwe no mu bushakashatsi. Aho niho havuye amakampuni akomeye cyane azwi ku isi, nk'ikampuni ya Huawei, harabaho na Alibaba Group, hakacabaho na Tencent. Izo ni kampuni zikomeye cyane. Huawei, Alibaba Group hamwe na Tencent, izo ni kampuni zikomeye cyane mu gihugu c'Ubushinwa. Izo nazo zikaba zarashoboye kuba mu bintu byatumye Ubushinwa bugeze aho ubugeze uyu munsi. Ibyatumye rero Ubushinwa butera buja imbere muri make, reka ndanze ndabibabwira. Impamvu nyamukuru nizi: leta yari ifise umugambi w'igihe kirekire. No kuvuga Abashinwa barashobora gufata umugambi w'igihe kirekire, nka kujya bavuga bati imbona kazoza, iki kintu tugomba tugikore kizobe giteye imbere mu myaka 10 iri imbere.
rero abashinwa leta yabo irafise umugambi w'igihe kirekire. Hanyuma abantu benshi bakora cyane, murabizi abashinwa nabo baba baje ngaha mu gihugu c'iwacu c'u Burundi, usanga abashinwa ari abantu bakora cyane, bagakoresha cyane. Hanyuma kubaka amabarabara menshi, ubushinwa burubaka amabarabara menshi. Nababwiye yuko amabarabara nayo afise uruhara rw'iterambere mu gihugu, kuko amabarabara aratuma ubudandaji bworoha cyane mu gihugu. Hanyuma hariho kwemera abashoramari ava hanze, baremerera abantu baje bava hanze y'igihugu c'Ubushinwa kuzana imitahe mu gihugu. Aho bazanye tuvuge nk'amakampuni, umunyagihugu w'umushinwa aca aronka akazi, muca mwumva yuko umunyagihugu nawe aca aronka ico akora. Ni naco gituma rero ubushinwa bwemerera abantu baje bava hanze baje bazanye imitahe. Hanyuma hariho gushira imbere indero n'ikorana buhanga. Ivyo navyo baba bariko barategura na cyane murabizi, mu gihe baba bashize indero imbere n'ikorana buhanga canke n'ubushakashatsi, muca mwumva yuko ivyo navyo ari ibintu bishobora kubateza imbere vyoroshe. Uyu munsi Ubushinwa ni igihugu kimwe mu bihugu bikomeye kw'isi, iri kumwe na United States. Urumva yuko mu gihugu c'Ubushinwa uyu munsi giri mu bihugu bikomeye vya mbere kw'isi, biri kumwe na USA canke na Amerika. Ni igihugu giharugwa mu bihugu bikomeye kw'isi cane mu vy'ubutunzi. Nababwiye yuko imbere y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 970 igihugu c'Ubushinwa caharugwa mu bihugu bikenye cane kw'isi. Ariko rero nababwiye yuko nza kubabwira icatumye ikindi naco hano catumye abashinwa batera imbere ni kuva mu gihugu c'Ubushinwa gutembera mu bindi bihugu kuja kurondera ubushakashatsi. Imbere yuko Ubushinwa buza gutera imbere, abashinwa ngo bari abantu bava mu gihugu c'Ubushinwa cyane bakagenda muri Amerika, bakagenda mu bindi bihugu mu Buyapani, hanyuma bakaca barakura ubumenyi. Ubwo bumenyi nabwo bakaca bataha babutahanye mu gihugu c'Ubushinwa, bakaca baza bashinga udukampuni duto bashinga ibintu bikomeye cyane nk'ibi vyerekeye automobile. Benshi bivugwa yuko bavyigiye mu Buyapani. Abari bagiye mu Buyapani baragenda bakaronka ubuzi bw'ikimekanisye mu Bayapani, hanyuma bakaca bagenda mu gihugu c'Ubushinwa, bakagenda bagashinga amagarage akomakomeye mu gihugu c'Ubushinwa. Hanyuma ibintu bitangura kuza pole. Rero wewe nimba waragiriwe amahirwe ukava mu gihugu c'u Burundi canke mu gihugu c'u Rwanda canke mu gihugu ciwawe, ukaba waragiye ahantu ukagirirwa n'amahirwe ugakorera muri societe kanaka, ukiga nk'ibintu byoshobora gutunga nk'abarundi, bizaneza niyo mitahe bitware mu gihugu c'amavukiro, igihugu ciwawe, kugira ngo utera imbere, uteza n'imbere igihugu. Kuko wewe uteye imbere n'igihugu naco kirateye imbere. Ubushinwa nibwo bwari bufise abadiaspora benshi. Kubera iki? Kubera igihugu c'Ubushinwa cyari gikenye, nta buryo bwari buhari. Niyo nayo mpamvu benshi baciye bashaka kuva mu gihugu c'Ubushinwa baca baragenda mu bindi bihugu, ariko ntibagiye gusamara, ahubwo bagiye kurondera ubumenyi. Ubwo bumenyi nibwo bwaciye bugaruka kuza gusahiriza mu iterambere ry'igihugu c'Ubushinwa. Urumva yuko bagiye bafise objectif, bafise vision yo guteza imbere igihugu cabo. Bari bafise objectif yuko nibaronka imitahe bazoca bayitahana mu gihugu ciwabo, mu gihugu c'Ubushinwa, kugira ngo bateze imbere Ubushinwa bwabo. Rero nimba kandi wewe uri kuranyumva, ni waronka iyo mitahe, ushobora kuba wobona yuko hari ico woshobora gufasha nka kujya kwa kibonobono. Urabona kibonobono ko bariko barashinga udusosiyete kanaka, bashinze nk'iryo sosiyete ya kibonobono, urabona ivyo bakora. Unaho bariko barashinga amamashini, bamwe basya bwabo fu bw'isembe. Murumva yuko ico ari ikintu ciza. Ba Fabrice mwarabonye ko bazanye imitahe mu gihugu, bariko barubaka ibisagara, bariko barubaka neza. Rero nawe ntiwishinge kubaka aho uri, nimba wowe muri Amerika canke uri nimba woba ufise iyo mitahe, yishore mu gihugu ciwanyu kugira ngo igihugu ciwanyu gitere kija imbere nk'uko abashinwa babigenjeje. Rero ikiganiro tukigarukirize ngaha, naho ubutaha mu kindi kiganiro. Imana ibahezagire,
Merci beaucoup.